Ibi bidufasha gutahura yuko twebwe tutari abanyedini, kandi twebwe ntiturokrita abanyedini. Twebwe ntitubwira abantu ngo nimutanga amashikanwa, Imana izogera gute, ngo izobahezagira, ngo izogera gute, ngo nimutanga ibi nibi, ngo nimuze, ngo ntitubaremera imigenzo y'ivy'Imana, ariko tubarerera mu kwizera. Kuko iyo urerewe mu migenzo, impamvu z'iyo migenzo zirashobora kuhava. Ejo uzoba rurangiranwa, abantu bose bafashe igisagara cyose kikuvuge neza, usigare wumva abantu bose bakuze neza, ucutekana, ucuhagarika kubafasha. Kubera iki? Kuko ico washaka gushika kigihe wakora neza, washaka uruvugo, washaka kuvugwa neza, ariko maze gushika kuri ya ntumbero ntavyo gikora, kuko impamvu yagutera kubikora waramaze kuyishikako. Rero ibikorwa byawe vyiza bica bikama, kuko ntugifise motivation, kuko warashitse kuri resultat attendu. Ariko kandi iyo ubikora kugira ngo ushimishe Imana, kandi ubikoreshwa n'ingene Imana uyibona, ntibizohagarara, uzobikora. Hariho n'abatazokuvuga neza, hariho n'abatazogukritika babafashije, ariko wowe uzokwama ubikora. Abantu bavuga ngo mbega wowe wagiriye neza abantu kandi batakuvuga neza, ni wowe bihagarika. Oya, ntavyo nakoze nkorerabo, ariko igihe nabikora naheponda kuri apere y'Imana imbwiye ngo ndabagirire neza. Rero ukwizera Imana kwanteye gukora nizeye le rémunérateur